Ndabasubiriye nshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro Irembo rifunganye. Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha. Dusubire kubashima mwa kino kiganiro tugiye kubandanya gusangira mu nyigisho twise agakiza. Imana ibahezagire cyane. Reka tuyegereze Imana dusenge. Datanye n'icubahiro turagushimiye mizigirwa, tugushimiye kubw'aya majambo tugiye gusangira n'ubwoko bwawe, abagiye kuyumviriza afashe imitima yabo, yongera yobore intambuko zabo bariko baragira ko mu buryo bw'impwemu, n'izina rya Yesu Kristo. Icyo twase ni wa mubi, maze ijambo ryawe rishike ku muntu wari wese agiye kucumva, rimuhindure mu izina ryawe ryera, amen. Kadusome ijambo ry'Imana. Tubandanirize aho twari tugeze ku ijambo turiko turigishanya ry'agakiza. Twarababwiye ko iyo tuvuze agakiza turumva ko ari ahantu umuntu amaze kugera, ariko abafise ahandi yatanguye kuba ari yavuye. Ariko rero uyu munsi rero iyo turiko turigisha abantu ijambo agakiza, nuko twumva ko ubuzima bwiwe bwahindutse bukakira iryo jambo bitwa agakiza, kubera ko ubwa mbere ubuzima bwiwe ntibwari bwakizwe cyangwa bwahinduke, yaba kiri mu nzira z'ivyaha cyangwa mu bibi bitandukanye, ariko mu nyuma aza kumva umuhamagaro w'Imana cyangwa se ijwi ry'Imana nk'uko twese twagiye turaryumva. Mu nyuma rero uwo muntu agahinduka, amaze guhinduka akinjira mu ijambo agakiza. Imana ishimwe cyane. Rero agakiza ni ihinduka ry'ubuzima bw'umuntu bumukura mu kibanza c'ibibi aba yaraciyemwo, hanyuma akinjira mu rindi rembo ry'agakiza akitwa umurokore. Imana ishimwe cyane. Rero reka dusangirire ijambo ry'Imana, hanyuma dusangire rino jambo rishobora kugufasha no kukubaka wewe wakijijwe. Niwe tubandanya kuvugana n'uri ko aritegura kwinjira mu ijambo ry'agakiza cyangwa se mu nzira y'agakiza, kugira ngo yumve intambuko umukristo agenda aratera mu buzima bwa misi yose. Imana ishimwe cyane. Dusome Ezekieli n'igice cyaho ca 3, dusomeho no murongo waho wa 22. Bibiliya iravuga ngo Ezekieli agobwa ururimi rwiwe, agobwa ururimi ngo abe ikimenyetso. Aho hantu nyene niho ukuboko kuhoraho kwanziye ko, arambarira ati va hasi uje mu kiyaya, iyo niho nza kubonanira nawe. Nca mva hasi nja mu kiyaya, mbona ubwiza bw'uhoraho buhagaraye bumeze nk'ubwiza naboneye ku ruzi Kebari, maze nikubita hasi nubamye. Nuko mpwemu anyinjiramwo amagarika n'ibirenge vyanje, avugana nanje arambarira ati genda wiyugaranire mu nzu yawe. Ariko rero mwana w'umuntu, bazoguta mu migozi bayikuboheshe, nawe ntuzobona ukusohoka nguje muri bo. Nzotuma ururimi rwawe rufatana n'uruhekenyero, ugobwe ururimi woye kubabera imburi, kuko ari inzu y'abagarariji. Ariko igihe nzovugana nawe, nzogoborora akanwa kawe, nawe uzoheze ubabarire utuku niko umwami uhoraho agize, ngo ugomba kumva niyumve, utabigombye nareke, kuko ari inzu y'abagarariji. Amen. Imana ishimwe cyane nshuti mukundwa uriko urakurikirana kino kiganiro Irembo rifunganye. Aya majambo turiko turumva ni gihe Ezekieli Imana ariko iramutuma ku bwoko bw'Abisirayeli. Dutanguye gusoma hano imbere yaho gato, turabona aho Imana yamutuma ngo genda ubabwire ngo ariko nzokomantaza imitima yabo, kuko ngo ari ubwoko bw'abagarariji cyangwa se ari inzu y'abagarariji. Kandi hari amajambo nasomye avuga yuko Imana yamubwiye ngo kandi abantu ndagutumye ko, si ukuvuga ngo nabo hanze, si ukuvuga ngo nabo mudahuza ururimi. Bisobanura iki aya majambo? Imana yashatse kubwira Ezekieli yuko abantu Imana iriko iramutumako ari abo mu nzu y'Imana, arabamenye Imana, arabatahuye Imana, ariko bakagwa bagasubira inyuma. Imana idufashe cyane. Biragoye cyane mwene data nshuti mukundwa turiko turaganira mwa kino kiganiro Irembo rifunganye. Igihe ubuzima bwawe bwazimiye bugatakaza inzira warigeze kuyimenya, biragora kumva imburi y'Imana cyangwa se biragora kumva ubuhanuzi bw'Imana. Kubera iki? Inzira yawe ya mbere warayitakaje,
wongera wigarura iyindi nzira wari warataye ubwa mbere kandi wari warayirenganye. Bisobanura iki mu yandi majambo? Nuko hari ingazi mu isi imwe cyangwa se mu isi y'agakiza. Iyo turiko turagenda turakizwa dukura, hari ingazi tugenda tururirirako. Igihe rero ugeze ku ngazi ya kabiri cyangwa se ya kane, munyuma ukongera gukoroka ukagaruka ku ngazi ya kabiri, biragora kugira ngo bongere kugufata ukuboko bakuduze ku ngazi ya kabiri, kubera ko uba warongeye kwakira uwundi mwambiro utandukanye n'umwambiro wari umaze kugerako mu isi y'imwemwe. Rero Ezekiyeli Imana imutuma ku bwoko bw'Abisirayeli bwari bwasubiye inyuma, bwarigeze kumenya Imana. Abisirayeli nibisobanura ko batari baramenye Imana, bari bayizi kandi Imana yari imaze kubakorera byinshi, yari imaze kubakorera ibitangaza byinshi, ariko mu nyuma batangura gutambanira izindi mana, bibagira Imana bari baramenye. Nshuti mukundwa, turiko turavugana uyu munsi, ndiko ndavugana nawe wakijijwe. Birashoboka igihe winjira mu ntege nke ugatakaza agakiza, birashoboka igihe wongera kumva wisubiriye mu byo wahozemwo kera, ukumva ubuzima bwawe ntibugifise inyota y'ubumana, ukumva ubuzima bwawe ntibukinezererwa n'ibyo mu nzu y'Imana, ukumva ubuzima bwawe ntibukinezererwa n'ijambo ry'Imana, ugatakaza kuririmba, ukumva muri wowe nta shimwe rikibayo, ukumva muri wowe nta ndirimbo ikiza, ukumva muri wowe nta jambo rikiba. Mu nyuma rero aho niho uba uriko uratakariza ubuzima bw'imwemu. Mu nyuma niho umwasi Satani atatangura kongera gufata ubuzima bwawe akongera kubwigarurira. Rero aya majambo turiko turasoma aha muri Ezekiyeli igice cyaho cya 3 n'umurongo waho wa 22 ni Imana ibwira Ezekiyeli ngo nzogobwa ururimi. Bisobanura iki? Ezekiyeli Imana yari yatanguye kumuha imburi, iramubwira ngo ahantu ndagutumye uzogenda, ariko abantu uzoza kubwira ijambo, uzoza kubwira imburi ntibazokumva, ahubwo bazogufata bakubohe bagute mu migozi. Eregira ijambo Imana ariko iramubwira niryo jambo ryashikiye Yesu Kristo, kubera ko Yesu Kristo yari yaratanze imburi, arabwira abantu kwihana icyaha, arababwira ngo abantu kugira ngo bakira agakiza. Ariko abo yaje kubwira ijambo cyangwa se abo Yesu yakoreye ibitangaza, nibo bahindukiye bamuta mu mbuto, baramuboha, baranamwica. Imana idutabare nshuti mukundwa uri kurankurikirana mwakino kiganiro. Nagomba menda kugabisha nshuti mukundwa, wewe wakiriye agakiza, abantu bose uzoza kubwira ijambo ry'Imana nibisobanura ko bose bazoryakira. Kandi reka ndakubwire mukundwa, ibihe byose uzogenda uracamwo mu buzima, mu isi imwemu, mu buzima bwawe ubayemwo, nuzumenye ngo Imana yagutereranye, Imana yagutaye. Hari ivy'Imana ireka. Birashoboka ko Imana ishobora no kugoba ururimi rwawe kugira ngo ntugire icyo uvuze, kandi icyo wavuze nicyo cyo guhitanye, kandi icyo wavuze nicyo cyo gutsindisha. Imana idutabare. Niho tubona amajambo Yesu Kristo yagenda arabazwa na ba Pilato, kimwe akavuga, kimwe akishuranga, ikindi akinumira. Aho ba Pilato babona ko Yesu abasuzuguye, ko babona ko Yesu abagaye, ariko cyari igihe cyo kunuma. Uyu munsi ngomba nkubwire nshuti mukundwa uri kurankurikirana, wewe wamurokore wakiriye agakiza, hari igihe cyo kuvuga, hari n'igihe cyo kunuma, hari igihe cyo kubura, hari n'igihe cyo kutabura, hari igihe cyo kuvuga imburi, hari n'igihe cyo kutavuga imburi, hari igihe cyo kwigisha, hari n'igihe kitari cyo kwigisha, kuko igihe cyose cyagenewe ikihe cyaco. Iyo tubisomye mu gitabo cy'umusiguzi igice cyaho cya 3, aho tuza kubona yuko igihe cyose cyagenewe igihe cyaco. Imana igabisha Ezekiyeli, iramubwira ngo nzogoba ururimi rwawe, ariko yongera kumubwira irindi jambo ryafashije ubuzima bwanje. Aho Imana yamubwiye ngo kandi nzosubira ngoborora ururimi rwawe, aho nzosubira kugutuma. Bisobanura mu yandi majambo, y'Imana igovye ururimi rwawe ni cyagihe cyawe cyo kutavuga. Abantu bakakubona umenga ibintu ntavyubona, abantu bakakubona umenga warayinze, abantu bakakubona umenga nta ngingo wofata, ariko kiba ari igihe cyo kutavuga. Ariko hariho n'ikindi gihe cyo kuvuga, aho Imana itwereka ko ishobora kongera kugoborora ururimi rwacu cyangwa se akanwa kacu tutwongera kuvuga. Muri ico gihe rero ni cyagihe kitari cyo gucereza, ni cyagihe kiba ari igihe cyo kuvuga ku mukristo. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko umubana n'umuntu atarakizwa, birashoboka ko unagendana n'umuntu atarakizwa, ariko reka ndakubwire, hari igihe cyo kumubwira ubutumwa bwiza, hari n'igihe cyo kubura icecekeye. Kubera iki? Ushobora kuza kubimubwira akaza kuvyakira uko utashaka akavyakira bikagukomeretsa. Biranashoboka ko ushobora kuza kubimubwira akakarandamukira, akaza kugutuka cyangwa se akakubwira ibintu bitakubaka. Rero iri jambo Imana yamubwiye rikomeye cyane, niryo tugiye gusozera ko nshuti mukundwa, kugira ngo uryakire. Aramubwira ngo amubwira 27 ati
ariko igihe nzovuganira nawe nzogobora akanwa kawe nawe uzuheze ubabarire utuku ni kumwami uhoraho agize ngo ugomba kumva niyumve utabigomba nareke kuko ari inzu y'abagararije. Hari igihe ubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakabwumva, hari n'igihe uzobubwiriza abantu ntibabwumve. Aleluya. Uyu munsi ndakubwiye ngo byose uko uzoshaka ko bigenda siko bizogenda, kuko satani ari mwisi ariko arakora, kandi satani ntiyicaye, nawe ni wa mugwanizi ariko arakora. Ariko hariho n'igihe cyo kumva icyo uzoba uriko uravuga kizumbirwa. Ndaguhanura rero nshuti mukundwa, ntuzucigwe n'intege n'ibihe ugenda uracamwo, ntuzucigwe n'intege nuko abantu batakwakira, ntuzucigwe n'intege nuko abantu batakumva, ntuzucike intege n'impanuro uriko uratanga kuba abantu batariko barazumviriza. Kizoba ari igihe cyo kutumvirizwa, ariko hariho n'ikindi gihe bazokumviriza, uzobivuga abantu bakabyumva, n'igihe uzobivuga abantu bakavyemera. Nagomba kukugabisha rero wewe uri kurinjira mu gakiza, kugira ngo ivyo wiyumvira byose uzoba uri kurakora nuzumenye ko byose bizogenda uko uvyifuza. Hari igihe bizanka, ariko hariho n'ikindi gihe bizokunda. Imana iguha umugisha kandi iguhezagire nshuti mukundwa uri kurankurikirana mwa kino kiganiro Irembo Rifunganye. Reka dusenge ndagusabira inkomezi. Sinzi ibihuri kuracamwo, urashobora kubugeze mwa kino gihe utari kurumvigwa, ariko wewe nawe ndagusengera kugira ngo Imana ikongera izindi mbaraga igutahuza ibihe uri kuracamwo mu izina rya Yesu, amen. Datanye n'icubahiro ndagushimiye, ndashimiye umuntu wese ariko arankurikirana mwa kino kiganiro Irembo Rifunganye. Sabiye umugisha umuntu wese akurikirana kino kiganiro kandi akagisangiza n'abandi. None ndasengeye umuntu ariko araca mu bihe atari karatahura, bishobora ko inzira ariko aracamwe atari karazibona, atazitahukirwa neza. Hari naho yiyuka kumenga yoba yaraguye, hari naho yumva umenga ntukimwemera, hari naho yumva umenga ijwi ryiwe nturyumva, ariko turazi ko uboneraho sisharimwe utigera utwirengagiza, ariko kiba ari igihe cyo kutumvirwa cyangwa se kiba ari igihe cyo guca muri ibyo bihe nyene. Ndamusengeye umwambika imbaraga, kuko nta kindi kidushoboza muri ibyo bihe atari imbaraga zawe. Imbaraga zawe rero zimanukira ubuzima bwiwe, umugwanire kandi umuneshereze, umwongere intege zo kuba muri ibyo bihe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane nshuti bakundwa, dusangiye ikiganiro Irembo Rifunganye. Wowe ucumviriza kandi ukagisangiza n'abandi, kandi n'umuntu wese kiriko kirakomeza kimuhindura mu izina rya Yesu ndamushimiye. Murakoze rero, Imana ibahezagire cyane. Shalom shalom. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude musangira mwa kino kiganiro Irembo Rifunganye. Imana ibaho umugisha.